Murakaza neza muganiro ndavuga simvura mushikirizwa nanje one boy Veraskira from Cheti Paradise KBBC. Mundi no musi tuganire ku bintu bibiri ndavuga kwiyemera hamwe no kwiyubaha. Ivyo bintu abantu benshi barakunda kubisanisha bakakunda kuvuga ati iyo babonye nk'umuntu rimwe na rimwe kenshi yambara neza kenshi agomba guhiganwa n'abandi mu kwambara agenda avuga amajambo menshi kenshi yasahana agomba ko bari wavuga bakunda kuvuga ati kujya muntu ngo ariyemera abandi bakabona umuntu agenda kenshi yitekaniye atagomba kwiteza ibibazo n'abandi bakavuga ati ujya muntu ariyubaha. Ivyo bikanyereka ko kwiyemera canke kwiyubaha ari ibintu bibiri bitandukanye. Kenshi na kenshi abantu biyemera barangwa no kuvuga amajambo menshi bakarangwa no kwambara neza bagomba guhiganwa n'abandi bagomba kugendera imbere y'abandi gutambuka intambwe imbere z'abandi. Ariko kenshi iyo ugiye uraba uzosanga indani muri bo ibikorwa ari bake bikagaragara ko kumenga abantu kenshi biyemera basa n'ibigunguru bitagira ikintu kirimo ubona biparisage ukabona kumenga nyene ibigunguru ariko ukoze ko ukumva byose bihuhuma. Ariko umuntu yiyubaha ni wa muntu kenshi agomba amahoro mu bantu, ni wa muntu adashaka kwiteza ibibazo n'abandi bantu, ni wa muntu yiha agaciro agaha agaciro n'abandi bantu, ni wa muntu agenda ataha umuntu arinze gusuzugura, ni wa muntu abonye umuntu amwubahira icari cyo atigera yipfuza gusuzugura umuntu. No musi nakubwiye ko tuza kuvuga ko nta majambo abiri kwiyemera canke kwiyubaha. Mbega kenshi na kenshi kwiyemera bizana iki? Kwiyemera kenshi bizana gusuzugura abantu, kubereka kumenga urabarenze, kwamubereka kumenga uri hejuru yabo. Iyo nayo ni imwe mu ngendo mbi zitigera zigaragaza umuntu mwiza cyangwa umuntu yiha agaciro. Ni wa muntu iyo bimwe yiyemera ko kenshi na kenshi iyo birinze bimuvako aca abanyamwigendako canke acabura ibyo umutima we wipfuza kubera bamwe yiyemeraho nabo basigaye bacasigara bamwiyemerako. Kenshi na kenshi uwo muntu arangiriza mu gusega uwo yimye. Ariko wa muntu yiyubaha ni wa muntu afise umutima usobanutse, afise umutima wita abantu, afise umutima wita abandi, afise umutima udasuzugura, afise umutima ugumbira abantu bose. Bene uwo muntu ni mu gihe yoba ari wenyene ntigera agira irungu kuko afise abantu benshi bamwipfuriza ibyiza, bamwipfuriza kuramba, bama bipfuza kumubona ahari, bama bipfuza nabo kuhicara kuko uwo muntu agaragaramwo ubuntu kandi akayaga ivy'ubuntu. None hagati yo kwiyemera no kwiyubaha wewe ubwawe wohitamwo iki? Kenshi abantu biyemera barakunda kubura ubushobozi bwo kugira ngo bigire ku bantu kuko bo ubwabo bama bumva kumenga bari hejuru y'abandi. Ariko wa muntu yiyubaha ni wa muntu yigira no ku mwana muto, iminsi yose akantu kose abonye yamashaka kwiga kuko we ubwiwe yamabona kw'ivyiwe bidakwiye ahubwo akeneye n'ivy'abandi kugira ngo ashobore kubaka ubuzima bwiwe neza, maze tukafisa akadusangira n'abandi akama yipfuza kubona ko kubana n'abantu ari byo bintu by'agaciro vya mbere kubaho ku isi. Kenshi na kenshi yamagerageza gukosora amakosa yiwe kugira ngo ashobore kubana neza n'abantu, yipfuza amahoro mu karere, nta muntu yigera yipfuza kuhohotera. Inshuti yanje abakera nibo bayamaze bati
yisumbuye ntasuzugura ahubwo ahesha agaciro abandi. Ivyo ndibaza muravyumva ni mugani w'ikirundi. Hari kandi kagani bavuze ngo ukwambara sibwo buntu. Nshuti yanje, gerageza gukora umubiri nk'uko umutima wawe usa. Ntugakora umubiri kugira ngo uwurutishe abandi cyangwa ngo wereke abandi ko umenga nta gaciro bafise, ahubwo gerageza gukora umubiri nk'uko umutima wawe usa. Umwambaro wo ku mubiri aba ari wo mwambaro wo ku mutima wawe. Kumbure ishusho yawe izosigare no mu bantu ni mu gihe utazoba ukihari. Hari umugani baciye bavuga bati ngo umutavu ntiwurira ibiti bibiri. Uwo mugani ushaka kuvuga iki? Ushaka kwereka ko umuntu yiyubaha atagenda ahindagurika ngo ashimishe abantu, ahubwo umuntu yiyubaha yamana agaciro kiwe kugira ngo agerageze kunwanisha abantu. Ndavuga simvuga aya majambo kugira ngo munze ngaha kuvuga gusa, ariko mba ngomba kugira ngo umuntu wese yumve ko kwiyubaha bihindura ubuzima bikamuhesha n'agaciro. Ntukishinge kwiyemera, ahubwo bera abandi ukuri, bera abandi urumuri, bera abandi amahoro. Ndabashimira cyane mwe mwahisemo gukurikirana Miracle TV 257. Iki ni ikiganiro ndavuga simvura. Mugikorandika minsi yose kuri Miracle TV 257. Nanjye ndagashikiriza ni One Boy Varaskira. Ndashimiye wowe wanteze ugutwi, ntibagire gukora subscribe. Imana iguhezagire. Ciao ciao. Ikibwirwa n'icumva nawe urumviriza. Mbega waruzi ko katahandi hantu woshobora gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone. Ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone. Ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi amatelefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama émetteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop, ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza. Yo mukama aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kazi.